Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya bose. Miriwe inshuti bakunzi n'ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Nininahazwe. Ubuserukizi bw'u Burundi mu Burusiya buhangayikishijwe n'ihohoterwa rikorerwa abanyafrika muri ico gihugu. Ikibazo uko kiri nuko tumaze imisi tubona cyane cyane muri minota y'abarundi hari abanyeshure babura ubuzima bwabo mu buryo butagaragara neza. Uyu ni Ambassadeur Edouard Bizimana serukira Burundi Moscow mu Burusiya. Ishami mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu Human Rights Watch ririyamiriza uguhohoterwa, ugufungirwa ubusa no kunyuruzwa ryemeza ko bikorerwa impunzi z'abarundi zahungiye muri Tanzania. Muyavugwa mu karere k'ibiyaga bigari yandi tubafitiye harimo kandi ingingo ya sentare y'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yemeje ko ifatwa ry'inzu icururizamwo UTC mu mpfunyapfunyo y'umunyarwanda Tribert Rujugiro ritakurikije amategeko. Ubuyobozi bw'intara ya Tigray butangaza ko intambara ikomeje mu bice byose by'umurwa mukuru w'iyo ntara. Idonido y'amakuru yose duce ku masonga harimo yavugwa mu vyikiza ca virusi ya corona turayarambura mu kanyitsase mube hafi y'amaradiyo yanyu. Amakuru tubafitiye hirya nino ku isi turahera ku mugabane wa Afrika. Umuyobozi w'intara ya Tigray yemeza ko intambara igikomeza mu bice byose imisi ibiri nyuma yuko ingabo za Ethiopia zigaruriye mu rwa mukuru wa Tigray Mekele. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi hadufitiye ibindi kuri no nkuru. Debretsion Gebremichael yahakanye ko yaba yarahungiye muri Sudani y'Epfo. Yemeza ko ari hafi ya Mekele bwa mbere mu butumwa bugufi yoherereje ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza, bwa kabiri mu kiganiro yagiranye kuri telefoni n'ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri ibi biganiro bibiri bitandukanye umuyobozi wa Tigray yatangaje ko intambara itararangira. Ati twataye muri yombi abasirikare batabarika ba leta ya Ethiopia barimo n'umuderevu w'indege y'intambara yabo twarashe muri iyi weekend irahanuka ariko we ararokoka. Ariga kandi na Eritrea baturanye ko nayo iri muri iyi ntambara ifasha Ethiopia. Yavuze ko ingabo ze zafasha abasirikare ba Eritrea atavuze umubare mu nkengero z'umujyi wa Wukro uri nko muri kilometero 50 mu majyaruguru ya Mekele. Kuri Debretsion Gebremichael iyi ntambara igamije kurengera ubwigenge n'ubusugire bwa Tigray, intara y'abaturage miliyoni 6, kandi intambara izakomeza kugera ingabo za Ethiopia zose zigiye, niwe wabyivugiye. Ku rundi ruhande Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed uyu munsi yahamagaje inama y'ikitaraganya y'inteko ishinga amategeko. Mu ijambo yayibwiye yavuze ngo itegeko nshinga ryacu ryaratewe ariko kurirengera ntibyadusabye imyaka 3, byamaze ibyumweru 3 gusa. Ababisesengura bemeza ko yabigereranyaga n'intambara yisubiranamo ry'abene gihugu yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye kuva mu 1861 kugera mu 1865. Abiy Ahmed hakanye ko ingabo ze zitigeze zica inzirakarengane z'abasivili kandi ko na Mekele batazayisenya nyuma yo kuyigarurira. Na mugenzi wacu Thomas Kamirindi agiye kutubwira ivyishamwe mpuzamakungu gita ku bibazo by'abana Save the Children ritabariza abana imiliyoni 11 bugarijwe n'inzara mu bihugu bigera kuri 11 ku isi yose. Mu itangazo yashyize ahagaragara uyu munsi i Londres, Save the Children ivuga ko intambara z'urudaca ku isi, icyorezo cya virusi ya corona n'imihindukire y'ibihe byongereye cyane ibibazo by'inzara, cyane cyane mu bihugu 11 byo muri Afrika, mu birwa bya Caraïbes, mu burasirazuba bwo hagati no muri Aziya. Ibi bihugu ni Burkina Faso, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Mali, Niger, Nigeria, Somalia, Sudani y'Epfo, Sudani ya Ruguru, Haiti, Yemen na Afghanistani.
Save the Children iratangaza ko ihangayikishijwe cyane cyane by'umwihariko n'inzara ku bana batarageza ku myaka 5 y'amavuko bagera kuri miliyoni 11 bo muri ibi bihugu. Irashimangira ko abana bari muri iki kigero cy'imyaka ari bo banyantege nke cyane iyo batabonye ibiribwa bihagije kandi bikwiye, ingaruka ziba mbi mu buzima bwabo, mu mikurire yabo no ku bwonko bwabo, ndetse bashobora no gupfa. Save the Children irasaba amahanga kugoboka aba bana, ariko cyane cyane no kurangiza impamvu zitera inzara, ni ukuvuga nyine intambara, ibyorezo by'indwara n'imihindukire y'ibihe. Umuryango w'abibumbye Loni umaze gusohora amadolari miliyoni 80 yo gufasha ibihugu 7 kuri ibi 11 byugarijwe n'inzara kurusha ibindi, ari byo Afghanistan, Burkina Faso, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Niger, Sudani y'Epfo na Yemen. Ariko andi madolari miliyoni 20 azaba abitswe ku ruhande mu rwego rwo kwitegura kugoboka ikindi gihugu nyine cya 7 Ethiopia igihe icyo ari cyo cyose. Muyagezo hirya no ku isi kandi harimo Australia ibwira Ubushinwa ko bugomba gusaba imbabazi kwera ifoto bwashize ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana umusirikare yica umwana w'umunyafghanistan. Ejo ni Mukankusi turacari kumwe. Minisitiri w'intebe wa Australia Scott Morrison arasaba guverinoma y'Ubushinwa gusiba ifoto yashyizwe ku rubuga rwa Twitter kubivugwa ko ari ibyaha byo mu ntambara muri Afghanistan. Iyo foto isa niyerekana umusirikare wa Australia yica umwana. Ni ifoto yakwirakwiriye iturutse kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa Li Jianzhou. Yerekana umusirikare wa Australia afite icyuma kiriho amaraso ari iruhande rw'umwana. Umwana byabonekaga nkaho yarafashe intama. Iyo foto Australia ivuga ko ari impimbano yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yarakaje iki gihugu. Amagambo yari yanditse munsi y'iyo foto yagiraga ati wigira ubwoba tuje kuzanira amahoro. Kandi ni nyuma y'uko mu cyumweru gishize hari amakuru yavugaga ko ingabo zidasanzwe za Australia zishe abanyafghanistan byibura 39 mu buryo bunyuranije n'amategeko. Itangazamakuru rya Australia yanditse kuri Twitter ko iyo foto yasaga n'ishingira ku bihuha bidafite aho bishingiye byavugaga ko abasirikare ba Australia bakoresheje imbugita mu kwica abana b'ingimbi bo muri Afghanistan. Iperereza ryakozwe ku myitwarire idahwitse y'ingabo zidasanzwe nta kimenyetso ryabonye cyo guhamya ibyavugwaga. Cyakora iryo perereza ryabonye ibimenyetso byizewe ko ingabo zidasanzwe za Australia zishe abantu mu buryo unyuranije n'amategeko muri Afghanistan hagati y'umwaka wa 2005 n'uwa 2016. Imbere yo kwerekeza mu karere k'ibiyaga bigari twongere gato tuvuga ibya COVID-19 aho ikigo gikora imiti citwa Moderna cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gisaba uruhusha rwo gutangura gukoresha urukingo rwa COVID-19. Thomas Kamirindi aratubwira ibindi kuri ino nkuru. Moderna yagerageje urukingo rwayo isanga rukora ku kigero cya 94 n'igice kimwe kwijana. Ni hejuru cyane y'ikigero cya 50 kwijana cyagenwe ubusanzwe n'ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti FDA mu magambo ahinnye y'Icyongereza. Iki kigo FDA ni nacyo gitanga impushya zo gucuruza imiti n'inkingo. Moderna yasanze kandi urukingo rwayo rukumira virusi ya corona gukaza ubukana bwayo ku bantu bose 100% yarugeragejeho. Kubera izi mpamvu zose, Moderna irasaba uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi gutangira kurutanga muri uku kwezi kwa 12 kuzatangira ejo kuwa kabiri. Moderna ibaye ya kabiri isaba gutangira gucuruza urukingo rwa COVID-19 nyuma y'ikindi kigo gikora imiti Pfizer nacyo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyumweru gishize. Pfizer yavuze ko urukingo rwayo rwo rukora ku kigero cya 95 kwijana. Umuyobozi w'imirimo yo gukora urukingo rwa Moderna Dr. Tal Zaks yatangaje mu kiganiro yagiranye kuri telefone n'abanyamakuru ko bamaze kubona uruhushya rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Burayi bashobora kurugeza no mu bindi bice by'isi guhera byibura mu gihembwe cya mbere cy'umwaka utaha w'2021. Kuva imaze kwaduka mu Bushinwa mu kwa 12 mu 2019, virusi ya corona imaze guhitana abantu barenga 1,460,000 ku isi yose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iza ku isonga n'abantu barenga 2,270,500 COVID-19 imaze kwica nk'uko imibare ya kaminuza Johns Hopkins yo muri Amerika ibigaragaza.
barakoze bagenzi bacu kuri amakuru ageze hirya no ku isi badutorokanirije bakaba bahejeje kudushikiriza ijwi rya Amerika mukomeje kumva mu Kirundi n'Ikinyarwanda ndayibutse ko muyumva kuri za FM zitandukanye n'imirongo migufi ya shortwave ahandi mushobora kutwumva ikibiriraho ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya Facebook yacu YouTube na Instagram ni VOA radio yacu mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika narice ku masonga nkitangura userukizi bw'u Burundi mu Burusiya bwahamagaje vyihuta inama y'abahagarariye ibihugu vya Afrika i Moscow ku murwa mukuru w'ico gihugu ni kugira ngo bige ku bibazo vy'abanyafrika bahohoterwa muri ico gihugu mu kiringo gito cane abarundi batatu baramaze kubura ubuzima mu buryo budasobanutse mu kiganiro mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yagiranye na ambassadeur Edouard Bizimana yamusiguriye uburemere iki kibazo uko kiri nuko tumaze iminsi tubona cyane cyane muri minota y'abarundi hari abanyeshure babura ubuzima bwabo mu buryo butagaragara neza hanyuma twibajije yuko tubajije n'ahandi twumvise yuko umengo hari n'ibindi bihugu bibura abana babo hanyuma twe rero twaciye twimbere tuti vyoba vyiza dukoranye tukavugana tukaraba ingene byifashe hanyuma tukaraba icyo twofata kugira ngo dushikirize abatwara kino gihugu icyo cyiyumviro cy'ingene abana bacu izo ngorane bafise hama nabo bakagerageza kuzitorera umuti kugira ngo imigenderanire isanzwe hari myiza n'ibihugu byacu bya Afurika hamwe n'iki gihugu itotosekazwa n'ubwo bugizi bwa nabi bw'abantu bamwe bamwe. Mwibaruwa mwanditse muravuga ko muri uyu mwaka wose hapfuye abarundi batatu abo babuze ubuzima bwabo byabagendekeye gute? Bose uravye bapfuye mu buryo butandukanye hari uwapfuye yagiye kuramutsa umugenzi wiwe hanyuma batubwira ko yaciye aja ngo koga ngo ahantu bavuga yuko yaguye mu mazi aho hantu ngo yagiye koga mugabo twe twarashitse ku rubuga dusanga ahantu hadasanzwe hogwa kandi urumva uri umushitsi ushobora kugenda ahantu ugiye koga wenyine ico gihe rero tubonye tubajije abandi tukaraba amavideo yari kumwe n'uwo mugenzi wiwe hamwe na nyinakuru n'uwo mugenzi wiwe n'uwundi mwana mutoyi hama ico gihe rero hari ahantu amazi yajya bakunda kuyora baza kuzimya nk'imiriro ahantu n'ukuri hari hakorwa hanyuma ntiyari umushitsi ntiyari kusiwe yari kuja imbere ngo agiye koga ahantu kandi ico gihe n'umwanya wo koga wari warahagaze kuko ino haragera igihe ivyo koga bigahagarara kuja ku maplage bigahagarara hanyuma rero ikibabaza nuko tubajije ngo batubwire ivy'amankete ageze ko ntitubironke kumva umengo hariho ibintu bitameze neza ubundi nawe heruka kwicwa we yaguye muri campus nyene twibaza ko bamufatiye muri campus mugabo ngira ngo bagiye kumwirira n'abahandi kuko yabuze kuwa kane ku mugoroba ari ngira nko ku metero zashitse 50 z'uburaro bwiwe mu nyuma yafiye kubonekana kuwa Mungu mu gitondo aho nyene ku metero zidashika 50 kandi uravye bari bamumenye umutwe twawuciye no kubiri ibindi biguma ku mutwe bikomeye ubu gutiyo bibera ngaho hantu abantu bari kubibona amaraso yari kuboneka mugabo icyo gihe nta maraso bahabonye rero ikibazo twagumye tugira tuti nuko kubera iki atababibonye kandi ari ahantu haguma haca abantu banyeshure abajejwe umutekano w'ico kigo hari amakamera ajya arahaba abagenda n'abagaruka hanyuma ibintu nk'ivyo bikaba ntagira umuntu n'umwe yabona ikintu na kimwe twabonye rero bimaze kubera mu kigo ca kaminuza ko ari ibintu biteye agahinda gose uwa gatatu wewe rero nawe bavuga ko yafashwe agwara ari mu cumbi we bakamutwara kwa muganga hanyuma bamatuza kuba ko yitavye Imana ariko icyateye amakenga nuko mu nyuma harabanditse yuko ikiziga kiwe catowe ahantu hatazwi kandi yatwawe na ambulance imukura mu cumba kuri ibitaro bamutwayemwo bukeye tuvyumvise twararungitse karangamuntu yiwe passport mugabo rero bamukura muri ivyo bitaro bamutwara muri morgue aho bahaje babika bapfuye
usanga banditse yuko yatawe ahantu hatazwi nawe nyine atazwi. Ivyo rero vyaciye bidutera amakenga menshi rwose, twaciye twitura abatwara hano dusigurire, tubaje n'abandi turumva yuko hari abana bariya bagira ibibazo ibihugu bitandukanye. Nico bituma rero twaciye twibwira tuti nk'umurwi userukira ibihugu vya Afurika turakwiye kuja hamwe ngo tuganire ico kibazo kugira ngo abana bacu bari no bumve ko bashigikiwe kandi umutekano wabo turaje ishinga. Ambassadeur Edouard Bizimana uhagarariye Uburundi mu Burusiya, ndagushimye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze namwe, murakoze cyane. Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru tubafitiye mu karere k'ibiyaga bigari. Ishami mpuzamakungu riharanira agateka ka kiremwa muntu Human Rights Watch ririyamiriza uguhohoterwa, ugufungirwa ubusa no kunyuruzwa, yemeza ko bikorerwa impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca Tanzania. Biri muri rapport y'amezi 10 yari maze iminsi rikora mu makambi 3 y'abarundi ari muri Tanzania. Human Rights Watch rivuga ko yasanze hari n'abakurwa mu makambi y'impunzi bakaja gufungirwa mu gihugu c'u Burundi. Idonido na Pierre Claver niyo nkuru akoresha ry'Amerika i Kigali mu Rwanda. Ishami mpuzamakungu Human Rights Watch rigwanira agateka ka kiremwa muntu ribona ko agateka k'impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania kabangamiwe. Icegeranyo ca Human Rights Watch c'amezi 10 aheze cagiye habona kuri uyu wa mbere cerekana ko abatari bake muri izo mpunzi banyuruzwa, bakaburirwa irengero, bagafungirwa ubusa, bakabarizwa igufa mu busho bafungiwemwo, abandi nabo bagatorwa ibiziga mu makambi canke hanze yayo. Ababangamiwe cyane nabari mu makambi ya Nduta na Mutenderi, aha ndetse haheruka gukurwa impunzi 8 zajanye gufungirwa mu Burundi mu mabohero ya Muramvya na Bubanza. Aha n'amatoza Ijwi ry'Amerika ryakoze ryasanze ari ivyo. Human Rights Watch ribona ko ari uhonyanga amategeko mpuzamakungu akingira impunzi. Lewis Maj atwara igisata ca Afrika yo hagati muri Human Rights Watch kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika. La police et les services de renseignement tanzaniennes a fait disparaître de force. Ati twamenye ko inzego z'igipolisi n'abajejwe iperereza muri Tanzania banyuruje impunzi mu ikambi ya Nduta, barabafungira ubusa, bongera bababoreza igufa iminsi itari mike mu gasho k'igipolisi ikibondo mu ntara ya Kigoma ahegereye umupaka w'u Burundi. Abandi bagira ku 8 baciye bajanwa gufungirwa mu Burundi mu kwezi k'8 guheze. Twamenye kandi ko impunzi n'abandi batari bwahabwe ubuhungiro bagira ku ndwi banyurujwe kuva uyu mwaka utangura atawuzi irengero ryabo, bituma impunzi zigira ubwoba, abandi bagahitamo guhunguka yamara batarabishaka. Ivyo no guhonyanga agateka n'amategeko mpuzamakungu akingira impunzi, particulièrement aux droits des réfugiés. Iryo shirahamwe rifise icicaro i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeza ko ryavuganye n'abantu barenga 200 bakadondagura amabi bagiriwe canke ababo bakorewe. Ijwi ry'Amerika ryashoboye kuvugana n'umugore umwe afise umugabo yanyurujwe muri ubwo buryo akuwe mu nzu iwe n'ikambi ya Nduta mu kwezi kwa gatatu uno mwaka. Kubw'umutekano wiwe twahinduye gato ijwi ryiwe. Numva barabomoye imiryango, niho bakubise umugerugu, barinjira, niho bacu bamufata, baramujyana. Akiye nicarana nka gusiga abana ari imfubyi, ndagaruka, ndasubira n'ubusi ndamenya inkuru ziwe zaho yoba. Nta na kimwe tumenya kuko nta n'ikintu na kimwe bamubajije, bamutoye bamutwara gusa. Igizo namuherutse byabaye ibyo nyene, nta na kimwe cyo menya, nta n'ijwi ryo ndasubira kumva. Tubabaje kandi n'umuryango nta mahoro dufite, ntitwigera dusinzira. Human Rights Watch yemeza ko abavuganye naryo ari bake, yamara ko abakorewe amabi nk'ayo ari benshi. Leopold Shirangabo icegera c'utwara urunani CBDH Vicar ruhuza abaharanira agateka kazina muntu baba mu makambi y'impunzi, wewe yemeza ko mu mwaka umwe iryo shirahamwe ryamenye abarenga 100 banyurujwe muri Tanzania. Hariho kunyuruzwa, kwicwa, gupfungirwa ubusa n'andi mahohoterwa menshi atandukanye, harimo kubuzwa gukora ikintu na kimwe cobazanira inyungu. Amasoko yarugawe, nta mpunzi n'imwe irekuriwe kudanaza ikintu na kimwe kugira ngo bashobore gusahiriza ku tuntu baba bahawe na HCR. Nko kuva mu mwaka wa 2019 gushika aho tugeze, abarundi barenga 100 baraburiwe irengero ryabo.
abandi benshi baratabaromoka bahungira mu bihugu bitandukanye, mu bihugu duhana imbibe, abandi bakagenda barafatirwa mu mayira bagerageza guhunga. Kuva itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu gushika uyu munsi impunzi zirenga 10 zimaze kunyuruzwa, abandi hafi nka 15 bamaze gupfungwa. Nibabareke bareke kubahohotera, maze uzumva akeneye gutaha atahe. Ishami mpuzamakungu HCR ryitaye impunzi muri Tanzania rirahakana rikavuga ko ataco ribiziko. Umuvugizi wa HCR muri ico gihugu Edward Ogola yabwije ry'Amerika mu majambo make ati twebwe nta ruhara turifisemo, umutekano w'impunzi ufiswe mu minwe n'igihugu c'abahaye indaro, gusa natwe hari biba bikadutera amakenga tukabaza inzego za leta zikatwishura ko ziriko zirakora amatohoza. Ico bikoze iryo shirahamwe HCR ryabwiye abahinga ba Human Rights Watch muri iyi raporo ko ryashikirije amakenga yaryo leta ya Tanzania ku kibazo c'umutekano muke urangwa mu makambi y'impunzi z'abarundi 3 ariyo Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Human Rights Watch nabo baharanira agateka k'impunzi basaba amaleta ya Tanzania n'u Burundi kubahiriza amasezerano mpuzamakungu akingira impunzi bateye ko umukono. Twarondeye ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu muri Tanzania ari nabwo bujejwe ikibazo c'impunzi, ariko ntitwaronse umushikiranganji kuri telefone. Uwatwitavye yatubwiye ko atamushikiranganji mushasha ararahirira ayo mabanga muri Tanzania, anatubwira ko wewe atabubasha afise bwo kugira ico abivuzeko, gusa yacishijemo ati umutekano w'impunzi urakwiye. Jeklave nkuru Kigali kubwijwe ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ayavugwa ku Rwanda ubu naho sentare y'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yemeje ko ifatwa ry'inzu icururizwamwo izwi ku izina rya UTC ya Tribert Rujugiro ritakurikije amategeko. Iyo nzu yari ifise agaciro ka miliyoni 200 z'amadolari, yafashwe mu mwaka wa 2013 itezwa ca munara muri 2017. Igifatwa leta y'u Rwanda ico gihe yavuga ko nyene yo yari aheraniye leta miliyoni 1,100 z'imisoro. Tribert Rujugiro mukanya yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana abanza kumubwira uko yakiriye iyo ngingo. Nacyakiriye neza, nacyakiriye nka kado ya bonane, ariko kandi nta nubwo cyantunguye kuko nemera ko ukuri uca mu ziko bigushe kw'amaherezo kugira kukagaragara. Hashize imyaka 7 umutungo wanyu ufatiriwe, ni ryari mwafashe icyemezo cyo kwitabaza ruya rukiko? Umutungo wafashwe mu kwezi kwa 11 twari twamaze kurwitabaza kuko hari iminsi igenwa ntarengwa yuko uwujya kwegera urukiko bahereye igihe igikorwa cyabaye. Bayufashe mu kwezi kwa 10, mu kwezi kwa 11 tubishyikiriza urukiko, hanyuma muri 2017 tumenya ko bayigurishije nta nubwo babitumenyesheje, nabwo turongera tubigeza mu rukiko rubyongeramo. Nicyo gituma wabonye ko na biriya byo kugurisha bavuga yuko bitari bikurikiye amategeko. Leta y'u Rwanda biragaragara ko itemera ruriya rukiko, iramutse idakurikije imyanzuro yafashwe na ruriya rukiko bizagenda biti? Cyangwa muri ruriya rukiko cyane cyane bari ukwereka amakungu yuko iriya leta iriho nk'irenganya abaturage, si yarenganije jyenyine. Abavoka bacu bazareba uko bizagenda, batugira inama y'icyo twakora, ariko icyangombwa ni uko twifuzaga ko isi imenya yuko bandenganije. Mbese uretse UTC nta wundi mutungo wanyu wafatiriwe na leta y'u Rwanda byitirirwa ko udafite nyirawo? Ni myinshi, ibintu byose nari mfite mu Rwanda barabifashe. Nari mfite uruganda rukora inkweto za plastike bararufashe, nari mfite uruganda rukora inzoga y'ibitoki bararufashe, nari mfite inzu nari nujuje n'abagamo barayifashe,
nari mfite amazu nkodesha barayafashe, ikintu cyose nari mfite mu Rwanda baragifashe bishingikirije kuri iriya tegeko. Ubu se ibyo byo hari icyo muzakora kugira ngo murebe uko mwabyisubiza mwifashishije amategeko? Nibwira ko ruriya rubanza uko baruciye bakerekana ko ririya tegeko bidashobora kubaha uburenganzira bwo gufata ibintu byanjye ishingiye ku rubanza rwaciwe, icyo gihe nibampa UTC icyo gihe n'ibindi bazabisubiza. UTC yafashwe muri 2013 ariko igurishwa muri 2017. Icyo gihe cyose inyungu iva muri UTC yajyaga mu mufuka wanyu cyangwa yajyaga mu mufuka wa leta? Amafaranga y'ubukode yose yinjiraga mu mufuko wa leta, kandi ideni bavugaga mfite ry'imisoro ryabaye ndahari, iyi kontrole bakoze ntayo nzi, nuko bayikoze sinkuzi, ariko ibyo ari byo byose ko bari bafite amafaranga yanjye, aho kugurisha inzu bari gukora muri ayo mafaranga bakariha iyo ideni babasabaga ryanganaga rite? Amafaranga mwari mufite yavuye muri iyo nzu yanyu yanganaga iki mugereranije n'ayagurishijwe? Ngereranije mu myaka ine bari bamaze kwakira amafaranga arenga miliyoni 5 z'amadolari. Ayo ikigo cy'imisoro yishyuzaga yari 1,100,000. Hanyuma abayiguze nabo ntabwo bizwi neza, ntabwo mfite inzira zo kubitahura, ariko bisa naho ari sosiyete yabo y'icyama yayiguze, ariko ibyo nta kimenyetso bifitiye, ni ibintu byo kureba. Bwana Rujugiro, urukiko rwanzuye ko muhabwa 500,000 by'amadolari by'indishyi y'akababaro, ndetse mugahabwa n'amafaranga yakiriwe mu gihe iyo nzu itari mu maboko yanyu, uhongeweho n'amafaranga iyo nzu yanyu yagurishijwe. Ibyo ni ibintu mwishimiye? Ntabwo nabyishimiye. Ni biriya bavuga ko nta mwonga urisata, byose byari byagenze neza, ariko kuvuga ngo bampa amafaranga bagurishije iyo nzu kandi itegeko ritabaha uburenganzira bwo kuyigurisha, ikindi nkaba ntarabaye mu gihe cyo kuyigurisha ngo menye ukuntu yagurishijwe, numva atari byo. Numva bansubiza inzu yanjye, hanyuma abo baguze nabo bakabasubiza amafaranga yabo. Ewe ntabwo nshaka kugurisha. Hari umugambi mwaba mufite wo kuba mwajuririra icyo cyemezo? Ntabwo nabimenya, abavoka banjye bariho barabireba, ubwo nibo bazangira inama y'icyo nakora. Bwana Tribert Rujugiro, ndabashimiye cyane kubw'aka kanya mwahaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze Venuste. Ubu naho tukaba dushitse kuri wa mwanya tubashikiriza uyu munsi habayeho kimwe mu bintu byaranze itariki mu mateka y'isi, twayiteguriwe na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. Uyu mwaka ni isabukuru y'imyaka 148 ishize habaye umukino wa mbere w'umupira w'amaguru mu rwego mpuzamahanga. Umukino wabaye hagati ya Scotland n'Ubwongereza. Uwo mukino wabaye ari kuwa gatandatu ku itariki ya 30 Ugushyingo umwaka w'1872, ubera muri Scotland ku kibuga cyari gisanzwe gikinirwaho umukino wa cricket. Abinjiragaho uwo mukino waberaga bishyuraga ishiringi rimwe, abantu bagera ku 5,000 baje kureba. Wari wateguwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ry'Ubwongereza ari nk'uburyo bwo gutuma ibihugu byombi bikomeza ubusabane. Nubwo bwose impande zombi